Okay, dutanguranye n'umwana mutoya. Uyu mwana barimwo barakina naye uncle wiwe mwishamba. Umwana na uncle barimwo barakina mwishamba imikino yo kunyegeza. Ariko haheze akanya tubona uncle yaciye afata umwana atangura kumuyovya. Umwana acatangura kuzimira mwishamba. Uncle wiwe acaramusiga yisubirira inyuma. Umwana aguma hamagara uncle uri hehe? Ariko uncle biboneka nk'umengo n'umwana mutaye mwishamba. No uncle ni nkaho yanka uno mwana kubera amutaye mwishamba rya wenyine kandi ino shamba bivugwa yuko harimo ibikoko imbwa z'ishamba zijyana imbwa z'ishamba umwana agihamagara zaheze ziza umwana aduhamagara zaheze ziza umwana atangura kugira ubwoba umwana atangura kwirukanka n'ubwa mbere mbonye bino bikoko n'ubwa mbere abibonye umwana yarirukanse ari karagwa ageze imbere yaraguye imbwa z'ishamba ziramurindira kugira zimujye ariko ku ruhande hariho imbwa y'ishamba yari yafashwe n'umutego kakana kahise kagenda karayikura ko wa mutego imbwa z'ishamba zinde zitazimenya yuko kano kana gafise umutima mwiza zitazirakare zishaka kugafasha zose zahise zituriya kubera zibonye umwana ari umwana w'umutima mwiza hano abavyeyi naho barumwe bararondera mama na papa barumwe bararondera umwana wabo batanguye kurukohereza abagabo bagende barondeze mwishamba barondera umwana wabo ariko abagabo uko bagenda hari ikirere cyari kimeze nabi bagenda barahora n'ivyago hano naho akana karimwo karakina na vya birura ariko karatevye kararuha kararyama inzara ni nyinshi abavyeyi karabakumbuye katanguye kurira akavuga ati mama inzara iranyishe ariko muri za mfyese harimwo imfyese yitwa Alpha iyi mfyese ni mfyese nyene y'ingorera yuko umwana ababaza ahise genda kumurobera ifi kugira imuzane n'umwana ashobore kujya yabona umengo amerewe nabi cyane hiti muzana n'utundi tuntu tutwama twamwe twoguhekenya hanyuma umwana amererwa neza arasinzira ariko yasinzira avuga ati mama umwana zambwa z'ishamba zaje kumutembereza kugira uno mwana ashobore kurondera abavyeyi biwe ariko abavyeyi yarababuze uno mwana abavyeyi yamaze kubabura abavyeyi ngira bari bamuhebuye umwana cyakurana na zino mbwa z'ishamba barakurana umwana arakuraba n'urusore nyene rw'inguvu urusore gwiza urusore nyene gwarezwe na zino mbwa z'ishamba umuhungu yaragiye arakura ariko we ntiyiyizi ngo nduwahe nyene yarakuze agiye mu mazi no kugenda yiyogera ukuntu nyene yaramenyereye kubaho nyene nk'inyamaswa agiye guhiga ashobora guhiga urukwavu akarufata imfyisi ama izino mbwa z'ishamba barimwo barirukanka arazisiga nyene zikagendera inyuma afise n'umuvuduko mwinshi cyane nyene ibintu bimeze neza cyane yarironkeye umuryango niwo muryango asanzwe abana nawo nta wundi muryango afise haize umwanya Alpha yarapfuye baraje muhira basanga yambwa y'ingore ama yambwa y'ishamba y'ingore yamaze gupfa umusore byaramubaje cyane uyu niwe yafata nka nyina wiwe bamufashe umwanzuro wo kugenda kumuhamba yamaze gupfa umukobwa umuhungu byaramubaje cyane biramubaza cyane atangura kwirukanka umubabara afise n'ingishi cyane niwe yamureze nyina wiwe ariko byaramubaje cyane kuba nyina wiwe apfuye hano naho hariho uyundi uyu mukobwa arimo aratembera mwishamba n'umukobwa akunda gufotora nyine arimo aratembera mwishamba kugira arabe ibintu ashobora gufotora ageze ku mazi yabonye wa muhungu wacu no muhungu John arimo aroga mu mazi uno mukobwa bamwitwa Mine kuri ivyo rero abonye umuhungu atangura kumuraba ariko umuhungu yavuye mu mazi yambaye ubusa nyene uko yavutse umukobwa byaramutangaje cyane afunga amaso umuhungu nawe n'ubwa mbere abonye umuntu bisa yatanguye kwibaza kumbe nawe uri gikoko nkanje ariko umuhungu ntazi nyene yatanguye gutangara burya abona umukobwa ahuye nyene n'akarabo nyene kizenye mwishamba umuhungu yatanguye kukaraba rakitegereza agakobwa atangura kuvuga ati mpuye n'umwako umukobwa n'umuhungu batanguye gutemberana mwishamba bagenda baratembera bagani ariko no mukobwa yacyatangura kuvuga yuko yaje gukamera imbwa z'ishamba ziri no muri no shamba kubera bavuga yuko ngo hariho imbwa z'ishamba nyinshi umungu yacyatangura kurakara umujinye wiwe uramunanira kwikontorora umukobwa yagize ubwoba atangura gusubira inyuma umukobwa cyarakoroka ava hejuru mu runogo nyine agenda gukoroka ariko Imana irafasha umuntu umukobwa yaciye yifata hejuru ku giti ariko sinzi ko yoguma yifasha umuhungu ubwenge bwaragarutse abona umengo yakoze amakosa acagenda kugira ashobore gutabara umukobwa kubera umuhungu yamenyereye kuba mwishamba kuri ivyo rero abatabasha kwikontorora cyane ntazi kubaho nk'ikiremwa muntu nyene bafatanye mu mapoze baca batangura gutemberana n'uyu mukobwa nyene umuhungu ananamwikorera nyene aranamutwara kugira nyene baba baratembera baja ijya nino yaramuduganye umuhungu nyene ntibimutera ubwoba gukura impuzu impande y'umukobwa gumaraba nyene ariko umuhungu yareka nufundura ahantu basanga ndimo nemererwa nayo cyane duza wana ariko uzura urambura impuzu ko wiboneye agahungu nyene kimenyere kwibira mwishamba nyene nta bintu vyo kumaramara kaba kabona nyene umukobwa yatanguza arakigisha n'uburyo bafotora urabona rero naho kandi ukwana ukagira ukuntu bakobwa atangura kumwereka n'umuryango wako umuhungu yatanguye kurira nawe yatanguye kwibuka ko yari afise umuryango
cyatanguye kumuriza. Umuhungu nyene yibereye mu muji ntavyo kuvuga ngo arakuze, bambe umuhungu yibereye mu ishamba ntavyo kuvuga ngo arakuze. Usanga nyene arira ni mande umukobwa kumbe bava ati no muntu. Umuhungu yatanguye kuraba umukobwa avuga ati hano no gusoma. Kandi ikintu ukwiye kumenya mugabo wawe uri muntu uri murumviriza no filime, bavuga yuko umukobwa n'umuhungu obashize hano nubwo baba batigeze babona ibintu by'urukundo, bashiduka bamaze kwinjiramo. N'agahungu katanguye gushiduka kabona karimwe karasoma umukobwa w'abandi nyene. Umukobwa nawe yari yinjiye muri swing, yaragiye kuraba atangura gati we utanguye kunsoma. Umuhungu byaramubabaje cyane, ariko umukobwa akimara kubona ko umuhungu yababaye kubera bamukubise urushya cyangwa namutekero tuntu kugira ashobore kumushira ku murongo, kubera umuhungu afise ubwenge nk'ubw'abana. Hariho rero abahigi bari baje guhiga imbwa z'ishamba. Umuhungu yarababonye acatangura kubadaka, acatangura gufata ibikoresho byabo, atangura kubakubita. N'umuhungu nyene yabaye mu ishamba nyene nta kintu woza umubwira, aramenyereye ibintu by'umigwano cyane. Umuhungu yarabaje imbere nyene kugira abanza bereke abanze abatimwe utuntu dukutye nyene, yarabadatse tangura kubakubita, tangura nyene kubadaka nyene. N'umuhungu nyene yibereye mu ishamba nta kintu woza umubwira, igabo byahuye n'urupfa gusenya kubera bano bagabo barakubiswe cyane. Ariko umuhungu bamuteye urushinge rumwe rumumara mw'inguvu, rumwe ruhita runamusinziriza. Umuhungu inguvu zose zihita zirahera, bahita bamuterera mu runogo. Umukobwa yaje kuraba mu runogo nyene ashobore kumukoramwe, ariko umukobwa sinzi ko yamukoramwe. Ariko umuhungu yaciye atangura kumwereka ibimenyetso, amubwira kugenda genda bwire Father Wolf hari kirura gikuru ama imbwa y'ishamba nkuru yitwa Father Wolf, niyo yaciye ayituma kugira yatumye n'umukobwa kugira agenda yibwire, amwereka n'ibimenyetso aza kuyereka kugira ino Father Wolf ize kumwirewa. Uyu mukobwa yaraciye yibwira ibimenyetso bamaze kumubwira. Father Wolf iba yamaze kubimenya, bavyavyihe bimwe bije guturitsa amari bije gufata imbwa z'ishamba, byaraje aho ziba birazihiga birazibura. Kumbe zari zamaze kubazenguruka. Father Wolf yari yamaze kumenya yuko hariho abaje gutera. Hano naho umukobwa batanguye kumurondeza, abavuka n'abanyina wiwe baca binjira mu ishamba kugira bagende kumurondeza, kubera barabona n'umukobwa yinjiye mu ishamba atari mwaragaruka. Umuhungu yavuye muri rwano gagenda asanga Father Wolf yakize, batangura gutemberana n'umukobwa, hanyuma ibintu bigenda neza cyane. Umuhungu yahise yambika itaji ama ikamba nk'uko abandi bakunda kuvyaka umukobwa. Kandi mu bifyisi ama mu mbwa z'ishamba ukuntu bimeze y'imbwa z'ishamba barinze bayambika nyene, iyi ni nk'imigenzo y'imbwa y'ishamba. Umukobwa yabona bamwambitse, ariko ntiyarazi yuko yamaze kurongorwa, hano yamaze kuba umugore w'uno mucama, kubera kino ni kimenyetso cerekana abubakanye. Kuri vyera agakobwa kabona kaberewe nikazi yuko kamaze kuba muke wa mutu. Reka tubandanye filime yacu. Umuhungu yamuzanye kumwereka hamwe babahamba wa mama wiwe w'ifyisi. Umukobwa aca mwimera yuko azomwitaho cyane, ibintu bikagenda neza cyane nyene. Urukundo rutangura kuba cyakanti hagati y'umuntu yibereye mu ishamba n'umuntu nyene atagizene taba mu ishamba. Hano naho baje kurondera umukobwa ntimakaba mutahane, ntimakaba mubone makaba mubone nyene bamutahane. Babonye imbwa y'ishamba, bambonye umukobwa babona n'imbwa y'ishamba, batangura kwirukanka baca barayikoranira kugira bayikubite, kubera barabona mengo kino gikoko ntabwo ari ciza. Yatanguye kubakankamira, ariko umukobwa naho hari batanguye kumubona, ariko wa muhungu acaze yarakaye, atangura kuvuna ububaho bari bagomba gukubitisha. Ya Father Wolf atangura kubakubita, baramukubita umuhungu, ariko imbaho bamukubita zose zaridunda bana. Yagiye kujya umuntu yibuka yuko umukobwa yamubujije, ariko baradunda. Umukobwa yamubujije kugwana, umuhungu nyine acamira nk'urubuye nyine, barakubita bose bakadunda nyine, ibintu bimeze nabi cyane. Ingumu no gukubita zose zikidunda, ibintu bimeze nabi cyane. Umuhungu yaragwanye nyene aragwanira umukobwa nawe yigwanira, ariko umukobwa bano bagabo n'impaka bagende bamutanye, kubera nivyo kintu cabazanye. Umukobwa baramutoye baramutwara, umuhungu yari yamaze kunanirwa, amabando ibibande yari ni byinshi cyane. Umukobwa bahise bamutwara mu muji, umuhungu biramubaza cyane. Umuhungu yari yamaze gukunda ujya mukobwa. Ifilime yacu reka ndababwire yuko igice ca mbere gihereye ngaha. Icyo no babwira cyo ntimwirage gukora subscribe. Uno muhungu uno Father Wolf kino kirurami no mbwa y'ishamba yamubwiye yuko izo
kumutwara mu muji kugira ashobore guhura n'urya mukobwa, kubera umuhungu yamaze gukunda umukobwa kandi n'iki gifyisi ama inumbwa y'ishamba Father Wolf yamaze kumenya ko umuhungu yayinjiye mu rukundo. Imbwa y'ishamba hisi mwemerera yuko izomutwara mu muji kugira ashobore kugenda kurondera umukunzi wiwe, kubera umukunzi wiwe yamaze gutwagwa n'abari baje kumurondera. Mbega uno muhungu azoshobora kugenda hiyo mu muji agiye atwaranye na Father Wolf, kubera Father Wolf avuze yuko azogenda amwitwariye kugira uno muhungu azoshobore guhura n'urukundo rwiwe. Mbega bimeze gute uno muhungu azoshobora gushikanayo na Father Wolf? Kumengo abantu zino za Father Wolf turazitinya. Kora subscribe, bye bye.